Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubaha kaze muri kino kiganiro ijambo ry'ubugingo. Iki ni ikiganiro kigira kabiri aho turiko turiga kuri teme ivuga ukungene dushobora gukuza kudevelopa imigenderanire yacu n'Imana. Imigenderanire yacu n'Imana ni ikintu gikomeye cyane ku muntu w'umukristo. Umukristo ni umuntu afitanye imigenderanire myiza n'Imana, umuntu afitanye imigenderanire myiza n'Imana. Abenshi ubukristo babuhinduye umugenzo, babuhinduye statut, babuhinduye umugigwa, babuhinduye idini, ariko by'ukuri ubukristo si idini. Ubukristo ni ubuzima bw'imigenderanire yacu n'Imana. Rero nagomba tubandanye tuganira. Twarabonye mu gice cya mbere twarabonye yuko hariho ikintu kidasanzwe gikenewe kugira ngo imigenderanire yacu n'Imana ikure. Mugabo ubwa mbere twarabonye ko icambere ari gushyiraho umushinge nawe ni Kristo, no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ntushobora kwiyangaja ngo ugende gutangura ahantu akazi utabanje kugahabwa. Ubanza ubwa mbere guhabwa akazi, ubanza ubwa mbere kuba angaje imbere y'uko utangura akazi. Ibintu byose byama bigira aho bitangurira. Ntushobora kuvuga ati jewe rero ngo ntangure imigenderanire n'Imana kandi utarakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Aho bitangurira umushinge wa byose ni Kristo, no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Rero umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, twarabonye yuko icya kabiri ari ugusenga. Twarabonye ibitandukanye donc bikenewe kugira ngo umuntu by'ukuri akuze imigenderanire yiwe n'Imana biciye mu gusenga. Twarabonye ko umuntu akwiye kujana umutima wo gushima, umutima wo kwihana, umutima wo gushaka ko iby'Imana igomba aba ari byo bibe, no kuvuga umutima uciye bugufi. Twarabonye ibitandukanye. Rero ubu no munsi tugomba twige ikindi cya kabiri gikenewe kugira ngo iyindi ntambwe ya kabiri ikenewe kugira ngo umuntu akuze imigenderanire yiwe n'Imana. Kugira ngo umuntu akuze imigenderanire yiwe n'Imana, ikindi cya kabiri gikenewe, imenyereze gusoma no kurimbura ijambo ry'Imana. Imenyereze gusoma no kurimbura ijambo ry'Imana imisi yose. Ijambo ry'Imana ni urufatiro rudasanzwe rwo kwizera, ni urufatiro rudasanzwe, ni urufatiro ngenderwako rwo gukuza imigenderanire yacu n'Imana. Kugira ngo umuntu uganire nawe neza, uyage nawe neza, nuko umenya ibyiyumviro byiwe, nuko umenya ibyo ashaka, umenya ibyo agomba, umenya ukungene yiyumvira. Uragira aho uhera kugira ngo muganire n'umuntu. Rero Bibiliya, ijambo ry'Imana, ririmwo ibyiyumviro by'Imana. Ni expression, ni uguhishurwa kw'iby'Imana igomba, ni uguhishurwa kw'ibyiyumviro by'Imana. Rero Imana irakeneye yuko tuyegera, ariko kandi dufise amajambo yayo mu mitima yacu. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yosuwa igice cya mbere ku murongo w'8, riravuga ngo ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo byose, niho ivyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Iri ni ijambo Imana yabwiye Yosuwa.
ijambo Imana yabwiye Yosuwa yuko akwiye nimba akeneye ko ibyiwe bigenda neza, yuko akwiye kwamiza umutima ku ijambo ry'Imana akarishira ku mutima. Ntushobora rero gukunda Imana ngo wanke ijambo ryayo. Ntushobora gusenga Imana, kwegera Imana ngo hama unegrije cyangwa ufate iminenegwe ijambo ryayo. Nimba by'ukuri dushaka ko imigenderere yacu n'Imana ikura, hariho ikintu gikenewe cyane. Harakenewe ko tugira ijambo ryayo mu mitima yacu rigwiriye. Ijambo ry'Imana rivuga mu Bikolosayi 3:13 ngo ijambo rya Kristo ribe muri twebwe rigwiriye, ririmo ubutunzi bwose n'ubwenge bwose. Imana irashaka ko ijambo ryayo riba mu mitima yacu, ko dushira imitima ku ijambo ryayo, tukayirimbura mw'ijoro no ku murango. Ibyiyumviro byacu Imana iraraba kungene twiyumvira, iraraba agaciro duha ijambo ryayo. Imigenderere yacu n'Imana irakuzwa cyane nuko kungene duha agaciro ibyiyumviro byayo, nuko kungene duha agaciro ijambo ryayo. Kuko udahaye agaciro ijambo ryayo ukarikengera, ntabwo amasengesho yawe ashobora kugira agaciro. Iyo udahaye agaciro ijambo ry'Imana, n'amasengesho yawe ntashobora kugira agaciro imbere y'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ngo Imana yashize izina ryayo n'ijambo ryayo hejuru cyane gusumba ibindi bintu byose. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ari ridategerezwa guhara. Ni inkingi idasanzwe, ni ikomeye cyane mu kudevelopa, mu gukuza imigenderere yacu n'Imana. Rero urakwiye kumenya ko Bibiliya atari igitabo gisanzwe. Iyo usoma Bibiliya, menya yuko uri kuraganira n'Imana ubwayo. Ntusome Bibiliya nk'igitabo gisanzwe. Ntusome Bibiliya nka Roma. Ntusome Bibiliya nk'igitabo cyanditswe n'umunyabwenge asanzwe ngaha mu isi. Iyo usoma Bibiliya, menya yuko ari Imana ubwayo iriko iraganira nawe. Bibiliya banza uyifate ko ari ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana, yuko Imana iriko iraganira nawe. Rero iri ni kete twandikiwe n'umukunzi wacu, iri ni kete twandikiwe na kugira ngo duhore turisoma turishireko agaciro. Rero ijambo ry'Imana ni inkingi idasanzwe mu gukuza imigenderanire yacu n'Imana. Ijambo ry'Imana rigereranwa n'ifungurwa z'ubugingo. Rero ijambo ry'Imana kandi riragereranwa n'inkoni twishimikiza iyo tugeze mu bunyerere. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Rero uryitwarike, urishire ku mutima. Muri Zaburi, reka turabe aha muri Zaburi igice ca mbere umurongo wa gatatu. Zaburi igice ca mbere umurongo wa gatatu kungene havuga. Reka duhere ku murongo wa kabiri. Haravuga ngo ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe vyiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe cacu, ibibabi vyacu ntivyuma, icyo azokora cyose kizomuberako. Ni ukuvuga yuko ijambo ry'Imana iyo uryamiza ku mutima, ibyagezwe vyiwe ukabishira ku mutima ku murango no mw'ijoro, uba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Ugira ubuzima muri wewe. Rero ijambo ry'Imana ukwiye kurisoma iminsi yose. Gira umuco wo gusoma ijambo ry'Imana iminsi yose. Abakristo benshi ntibasoma ijambo ry'Imana, bategera ibyo bumvise, bategera ibiza kuvugwa dimanche, biza kuvugwa na pastori canke n'umuvugabutumwa dimanche, ariko ubwabo ntibisomera ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kubera bihagaze kudatahura. Reka ndakubwire, kumva ubutumwa bwiza n'inyigisho dimanche ni byiza, mugabo nutafata akanya ngo nawe wisomere ijambo ry'Imana uryige, ntuzokura mu migenderanire yawe n'Imana, ntuzokura mu buryo bw'impwemu, ntuzotahura icyo Imana igomba kuvuga. Urakwiye rero kurigira ubuzima, ukarisoma iminsi yose.
si ukusoma ijambo ry'Imana gusa, urakwiye kandi no kurimbura ijambo ry'Imana, kumedita ijambo ry'Imana. Kurimbura mbega bitandukanye no gusoma. Gusoma urasoma nka kurya usoma texte canke igisomwa runaka kugira ngo umenye ivyabaye, ibivugwamwo, abarimwo, ariko kurimbura rya jambo ry'Imana uguma urihindura, urihindukiza mu vyiyumviro vyawe, urigaragura mu vyiyumviro vyawe. Nka kurya inka urabona iyo igiye kurisha iruza, imaze kurisha ikarisha iraja ahantu ikaryama igatangura ikuza. Kurimbura ijambo ni kuza ukarihindukiza. Nka kurya iyo utamiye ifungurwa akenshi nuco uzimira gutyo, ubanza kuzishisha mu kanwa ukazihekenya, ukumviriza nimba ari gisosa, urumviriza ukungene kiryoshe. Kubera iki? Kubera nkuco kimira mirunzwa. Rero ukurimbura ijambo ry'Imana nukuza, nukurihindukiza mu vyiyumviro vyawe ukaryiyumvirako. Rero iyo umaze kurimbura ijambo ry'Imana, kurimbura ijambo ry'Imana bifise avantage yihe? Kurimbura ijambo ry'Imana bituma amaso y'impwemu yuguruka, amaso y'umutima wawe yuguruka, umuco w'ijambo ry'Imana ukarasira umutima wawe, bituma uronka hishurirwa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo guhishurirwa amajambo yawe Mana, ngo kuzana umuco, guha umutungu ubwenge. Ni kuvuga ngo guhishurirwa ijambo ry'Imana bituma ugira ubwenge, bituma ugira umuco. Ivyo navyo biva hehe? Biva mu kurimbura. Kumenya inkuru zo muri Bibiliya gusa ntibikwiriye, oyaye, ariko urakwiye kandi kumenya ico Imana igomba kuvuga muri izo nkuru, ico Mpwemu Yera agomba kuvuga muri izo nkuru wasomye canke muri iryo jambo wasomye. Gusoma gusa kugira ngo umenye kahise, umenye histoire, oya, hari ico Mpwemu Yera aba agomba kuvuga. Hariho message y'Imana muri izo nkuru canke muri iryo jambo uba wasomye. Si ukurifata ku mutwe gusa, ariko nukuririmbura, urihindukiza mu vyiyumviro vyawe. Iyo niyo nzira yo kuronka ishurirwa riva ku Mana. Rero umaze kurimbura ijambo ry'Imana, urakwiye kugira n'indi ntambwe igira gatatu yo kwiga ijambo ry'Imana. Icya mbere, soma ijambo ry'Imana. Icya kabiri, rimbura ijambo ry'Imana. Icya gatatu, iga ijambo ry'Imana. Iga, fata n'ibindi bitabo, ugerageze wige ijambo ry'Imana kugira ngo by'ukuri utahure ico Mpwemu Yera agomba kuvuga. Rero ndagutumiriye mwene data, aha niho henshi abantu benshi bananirirwa. Uwitwararika ijambo ry'Imana, urishire ku mutima ku murango no mw'ijoro. Ibyo oye nivyo bizogutuma ukuza imigendere yawe n'Imana. Iyo usoma ijambo ry'Imana ukaririmbura, muri wewe haza inyota yo gusenga, muri wewe haza apeti yo gusenga. Kubera iki? Kubera ko warose hishurirwa. Rero mu masengesho iyo usoma ijambo ry'Imana ntubure amajambo uvuga. Kubera iki? Hari amajambo aca adudubiza mu mutima wawe bivanye n'ijambo ry'Imana wasomye, kandi bigufasha gusenga nk'uko Imana igomba. Iyo ufise ijambo ry'Imana mu mutima wawe ukagira ishurirwa y'ijambo ry'Imana mu mutima wawe, biguha gusenga neza, bigushoboza gusenga neza nk'uko Imana igomba. Rero ndizera ko mwafashijwe cyane na kino kiganiro cuno munsi. Rero ndabatumirira kugira subscribe kugira ngo muze muraronka n'ibindi biganiro byoroshe kandi mubisangize n'abandi benshi. Yesu abahe umugisha. Murakoze cyane.